Mwaramutse kimwe mu vyerekana incompetence y'aba CNDD-FDD igihe bamaze ku butegetsi ni iki kibazo c'igitoro. Ikibazo gishobora kumara imyaka 5 kikabura inyishu, ibihugu bigikikije vyose ata kibazo c'igitoro bafise. Kumbure bivanze n'ubwo bukunzi bw'inda, ariko jemba ko ari ubujuju hanini kubera iki igihugu iyo kimeze neza abantu bose bamererwa neza. Jewe umpaye ngo mbe ministre, député, président, gouverneur mu gihugu sepa nka Norway nka Denmark gihagaze neza no hitamo gusumba nubwo no bampembwa makeyi canke ntaronkaho niba gusumvya ivyo bihugu vyacu. Ushobora kuri ministre ejo bukiye bakagusanga mu bigazi, ushobora kuba umuntu ukomeye ejo bukiye ukaza wisanga mu gasho, ushobora kuba umukuru w'ikomisiyo ikomeye ukaza wisanga mu buhungiro, ushobora kuba umukoronere, umukapitene, umugenerale. Uyu mwaka mu myaka nk'itanu 10 kisanga ahantu mu kazo k'ahantu mu gahinga canke wese. Sinuvuga ituma abadede bifuza gufragiza igihugu baza ngo nibwo babuhizi bafise aho kugiteza imbere kugira ngo bose babone guprofita. Ariko riki babagenda ukuntu agoma bisigura ibintu bidafise inyishu. Je nk'ikibazo banana cecetse jewe ntwara Burundi canke ndi mu bantu barangoye Burundi, ikibazo bakimbagira ubwa nti bon ekisho tucihoze tugende ku bindi kuko carabaye akananira bahinga, ariko ntibabura ivyo bisiguza. Reka mumvize umuhizi nyabaro umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi nibihari ubuhoze nzaho we yayikuye ubwo bavuze ko nibatubwe ko ta leta yari sinzi uwo wicereka aravugira, ariko reka tuve kumwumviriza. Kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire nitekane, ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere. Haraciye kinini igitora ari zuguru tene ntitworeka abashaka kukizana bose bakakizana. Exactement. Nivyo haraciye igihe kinini igitoro aho kitaboneka bikwiye, kandi tuvuga ko vyavuye ku bintu vyinshi. Avuze ngo vyavuye ku bintu vyinshi, vyavuye ku kintu kimwe, vyavuye ku badede ubukunzi bw'inda. Kumbura ivyo vyinshi ndaja kuvyumviriza mu gogenza ko ari ubukunzi bw'inda, ububegito, umunoho, incompetence, ubujiji, nivyo vyinshi biko radondagura ko vyose biri aux alentours yo mugambwe CNDD-FDD n'abarongoye. Ariko reka tuvyumvirize. Ikindi iyo umuntu avuze ngo ibintu vyinshi kenshi na kenshi abashaka kubesha. Nk'ubu jewe tuvuganye tugahana rendez-vous ku wa gatandatu tuzohura ahantu, hanyuma ushitse ntuzangeho nkaza mvuga chance ibije naragwaye, ariko sico gusa n'umugore yaragwaye, mbere si nivyo haraguye n'imvura n'imodoka yanje hari ukuntu yagize agapane. Uwo muntu abari karabesha ariko yongereza ivyinshi ibi amasababu menshi kugira ngo ashigikire icyumviro ciwe. Ariko ivyo vyinshi katuvyumvirize, yuvuze vyinshi numva ko ari nk'ibintu bitanu canke kumbura birenga 4, ariko katwumva ivyo vyinshi katangwe kubiharura. Tangura icambere n'ikihe? Ubwa mbere nuko ugiye kuraba ku isi nzima hagiye haraba ibibazo bitari bike bigatuma ivy'igitoro bigorana. Nta bibazo na bimwe vyabaye muri myaka 5 iheze ku isi vyatumye igitoro kigorana, uretse iyi ntambara yo muri Iran itanguye ejo bundi. Uburundi maze imyaka 5 atagitoro bufise. Harabaye ikibazo ca covid, mugabo ntabwo cyari disruptinze ntuzeye supply chain, ariko kubera kandi abantu benshi baguma mu mazu nta kibazo cy'igitoro twize twe experience à l'époque. So mwebwe mwabuze igitoro mu gihe ibihugu vyose yarinywa nawe. Ivyo bintu uri kuravuga mu bihugu vyose sinzi ibihugu ujamo mu nyakubahwa mushikiranganje wa mbere, ivyo nivyo mupfa kwitwaza. Et je le savais, nari ndabizi yuko ubazo cavuga ngo godo n'ahandi cabuze, usiye ko bamaramaye kuko ahandi kameme menga karanse igitoro ntabwo yabaye aussi grave que abantu bari bavyiteze. Kubera nane mareta ritegura, hari mareta afise ama reserve. Kumbure cyaraduze beyi mugabo novuga ko je aho mpere nta midorongo ihari sanduti beyi yaraduze. Mais encore une fois uri kuvangatiranya kurondera insiguro. Igitoro ntabwo turiko tuvuga uyu mwaka niho vyatanguye kuba, niho vyatanguye gukomera, ariko reka komeza twumviriza ivyo uriko ravuga ingende ibindi bihugu vyabuze igitoro. Ari naco gituma usanga atari n'u Burundi gusa. Ryari nari muri Ethiopia. Hari mirongo miremire cane, nabo nyene ico kibazo kirahari kubera ibi vy'intambara ziri hagati ya Amerika na Iran na Israel. Ariko abantu ntibamara mariyo bariko baravuga
kandi aba bantu baba barize bagiye kwiza kaminuza baragiye no hanze ibi bintu baba ariko barabivuga akavuga yuko ikibazo Uburundi bufise igitoro ari Israel na Iran ijya ntambara yatumye hazi kujya muhora bavuga Hormuz haze amezi atarenga 5 Uburundi bumaze imisi imyaka irenga 5 bufite igitoro uri kuvuga ko ijya ntambara yo ya come on dude bamugira n'ibimara Mario muri ko murabwira abantu uko après tout abantu barize abamesha makuru babazi ibibazo baba barasumye barasoma ibitabo barazi kahise bon abanyagihugu ari kugatumba nta nico bakeneye ico gitoro abanyagihugu bafise imodoka babazi ko ikibazo cy'igitoro atari cyejo yatabwihuriye n'intamba ya Iran ijo ko yavyunyuye mugabo Burundi nta nivyo barumaraka ko n'ubu ntaco bari bafise ejo save navuze ko nayenze ko bazoza bavyitwaza ngo nahandi cabuze hakaba kandi nuko igitoro tudasanzwe tuciyimburira ngo tubikore uko dushaka nonsense iyindi nonsense kandi iyo niyo sababu ya kabiri nta ya gatatu aja kuvuga sinzi zo sababu nyinshi yavuze zarizo igitoro ntapcumuye yimbura of course no tusije ko neva yatubwiye ko mugifisa mu rukoko sinzi gituma mutacimbura me ibihugu vyimbura igitoro nibikeye cyane ibihugu bigize opere birazwi ni ibihugu bike cyane ntabwo ari ibihugu vyinshi ni ibihugu hanini vyo mu Arabu kumbure North Africa Nigeria mugabe ibihugu vyinshi Congo Rwanda Tanzania South Africa bon mugarase Sasol ni batakwa refinery Zimbabwe Zambia Australia France igitoro nta muntu macimbura igitoro turaje yo kiva ibihugu vyose byari bigifise ico gihe iyo sababu ngo nta gitoro mwimbura none se bagazabu yoya Havyarimana Kagame Magufuri barafise ibigitoro aho bacimbura no come on mureke kuzana ibintu by'amasababu mugwa musura mu bintu by'uburofa mubwira abantu ntaco twimbura ese ivyo mwimbura vyo murabifise ivyo mwimbura vyo murabifise se ariko igitoro coco nabantu bakibacimbura bakigura hanze nibisanzwe kiri mu ma import y'ibihugu vyinshi cyane sinumva ko yari impamvu za kubwira abamenyesha makuru ngo tuma dufise igitoro ngo nuko tutacimbura nkuko ibindi bihugu bifise igitoro byose bicimbura come on mugabo yavuze ati ntitwobwira bose ababishoboye bakakizana why not ababishoboye kugira bashobore kukizana n'ubu wo bishobora yokizana urabeshe abade ntibomukundira mu Burundi ukoze ikintu abadede batari nyuma batajya mu biryo ntibakurekurira okay Uburundi urabona ko n'ibitaro nako ndaraba ingene Dr Sahabu ngo wamucumisa umugeto kugira ngo bamwake ibitaro vyiwe ariko siwe gusa n'abantu benshi bazanye umutaye baca babaka donc Burundi muri kumonopoliza neva na famille yiwe kumbere n'abandi bakurtisan nimwe mugomba gufata amasoko se mukayigarurira ubwo bukene bw'igitoro mubwira mubibona kuko nk'umuntu avanye igitoro muri Congo atacivye mugaca kimwaka cyangwa mumufunga vyerekana ko mushaka abantu baburi gitoro gose hanyuma mubwe muze murikugurisha mu kinywabi muze muragiye abo mushatse abantu baze kubafuka amaguru abantu baranyoshe petrole nico mubigira nkana ibihugu vyose bisa abantu bazana ibitoro bavuye hanze amashira hamwe nkuze kuvuga za Total za BP cyangwa British Petroleum ni nyinshi cyane za Cartex ntabwo igitoro igihugu cyose gikora à l'interne angorane zihari ikibazo kica kihaba baca bakubwira bati none turaza tukigurishe ku 4,000 atahandi hirya hakurya kigugwa hafi 8,000 bo sinzi abantu bari mu Burundi igitoro mu Burundi ubu kirazimbutse gusumbya muri Congo gusumbya mu Rwanda gusumbya muri Tanzania kuko areka tubwira ngo aba privé bakizanye ngo boca bavuga ngo handi tukisha 8 ngo ntantu tukisha 8 to icamesha kumenya igitoro mu Burundi cyo kizimbutse litre uvunje mu marundi je no sais pas gusumbya mu Rwanda muri Tanzania muri Congo ico ni cyambere icya kabiri none kubera ki mu Burundi wumva ko bokizana bakitanga kuri make y'imo bindi bihugu bagitanga ku majana 8 igitoro ni commodité internationale amabeya bari fixe kuva hanze none muho mugikura hico mugurisha kuri makeyi hari ico mufise muvoma muri Tanganyika canke muri Ruvironza sinumva iyo argument igitoro bakizanye bakigurisha ku buryo bunguka kuko mu bindi bihugu bagigurisha ko bunguka niko bimeze eske ubu mu Burundi ho mukibaha ku buntu
hari umuntu ariko akorera guhomba kugira ngo abantu baronke igihugu igitoro. Bon, niba naho ari subsidies za gouvernement izo zishobora no ku ma privé ntacyo buza kuvuga uti bon uzozana igitoro hanyuma twebwe nka leta tuzokigurira abanyagihugu tukibahikura aya nimba wumva mufise systeme yuko mushaka korohereza abanyagihugu. Hamwe ibintu vy'ama nonsense muvuga mwebwe mukibaza ko abantu bose bararunda injiji badashobora gukora calcul canke badashobora gutahura ingene ibindi bihugu bitwawe. Nk'ivyo uri kuvuga nibiki ngo bakizanye ngo coja kizimba nk'uko umenga murafise ahantu mu gisoroma kizimbutse. Come on. Hanyuma hari abantu bohitamo kuzimbwa hako birirwa bugaranye mu nzu. Economy ubundi irazamuka igitoro kihari uremera ukazimbwa ni capital cyangwa ni investment ija mu muntu uzeye muri business yari yose hanyuma economy kaduga buhoro ibindi bintu bikazimbuka. Meno indazanyu nazo aho rero nubu hari abo twaretse barabizana muraraba nk'amashira hamwe aya mpuzamakungu arafise abo bakorana babazanira ibitoro si Sopebu yonyene bazanira ibitoro. Rero yugo ruhusha rurahari bashobora kugenda bakabizanira bene gihugu. Ntabwo uri kuko making sense uvuze ngo ubwa mbere ngo muretse bakaza nango bocazima ngo mugabo ngo barahari bati you not making any sense dude. Nta sense biri kuberaga ibintu bikuravuga. Niba hariho ayo mashirahamwe mpuzamakungu azana igitoro kuko imutoreka amashaka kizana peut-être sinumva nahandi ikibazo cy'ito kigoreye. Je numva umenga ni incompetence nyine abadede mu office ariko na cyane ubukunzi bw'inda mugomba yuko abanyagihugu bose bakena akabimunyene mu ivyo nta ngorane gute kandi zihari. Urashobora gufata ikibazo igitoro kimaze imyaka ingana gutyo ngo nta ngorane hari et puis kujustifie ikibazo ntugitoreye umuti. Nico gituma je nk'ibi inama n'amafuti ibi by'ama conference de presse bama mu bintu by'ama nonsense nta solution nimwe igetogwa no gusubiramo the talking points basubiramo vya bindi umenga umugambi wa dede no kwijustifia nta kintu nakivuga ati bon ico kibazo cyo gutora umuti kibazo cya petrol gikeneye umuti nikeneye justification explanations explication nta n'umuntu azikeneye aha tukwatinduka dukeneye ngo amatungo mu bitoro biva he ngo iki uragena kuri petrol station ukanyushanya ukaja gukora ivyo wawe namuna keneye kumenya izo sophistication zimuzana mu business ziri aussi clair que urutanzo rw'igitoro. Come on. Nuko twabonye kandi murazi yuko ubuzima buca buza burazimba igihe igitoro coduga kuko nivyo kugira ibi twita liberalisation vyosaba yuko tuca tukiduza nkuko ahandi bimeze. Ahandi he none mu Burundi muri island mwebwe mwumva ko Uburundi mufise ukuntu muzogira communisme particulier itari mu bindi bihugu liberalisation kirakorana handi ibihugu byose ndaje kwereka ama statistique Burundi buri hasi ubundi mu bihugu vya nyuma bitatu canke rimwe arico canyuma kirimwo corruption kirimwo abanyagihugu bagowe na ikonerekana ntuzeye World Happiness Index Burundi n'ubwa nyuma bottom mama nkuko abandi babikora genda ahubwo mwiga uko abandi babikora mu kugwa murondera formule yiwanyu eske ari formule mwakuye mu rukoko canke igatwe canke mu mashamba muri Tanzania no muri Congo muri komo Afrika kuri economy y'u Burundi mugomba kwiga uko abandi babikora niko bigenda. Igitoro kiduze marshira mengene yaranja gouvernement kaja muri regulating gake mugano cyo vuga ngo reka tugumuze mu maboko mu mfuko wa Neva mu mfuko wa Ndakugarika mu mfuko wa Zepa wa Bunyoni kugira ngo igitoro kibeyi imere d'une manière d'une autre. Est-ce que encore une fois murafisana mu kivoma gice kizimbuka ahandi kizimvye leta iri bankrupt mu beringa abandi nta nabantu mushoboye gufasha no mu Burundi na social security mufise mwe muvuga ko mufise ubuhinga buhambaye bw'uko mugomeza igitoro kwibeyi mushatse koma ntibishoboka reka abanyagihugu bazane abadandaza bazane petrol abanyagihugu bakora ibikorwa economy zamuke industry zamuke ndakwereka handi amfite ko Uburundi ari igihugu canyu mu bihugu bitatu vya nyuma biri industrialize kubera iki abadede kikaja nko ku bihumbi 6 canke indwi tugereranije no mu karere canke nuko kigugwa ariko no maramara nk'igunga Kongo kirimo intambara kikaba gifise igitoro tukaja no kugisumamwo none ndakubaza abanyagihugu muze mugifatana bakivanya muri Kongo no muri Tanzania
baba bakiguze kuri menshi bahagaruka kugusha kuri makeyi nta sense, you not making any bloody sense. Ndi sûr et certain ko muri ivyo bihugu vyo hanze igitoro kigurishwa make gusumvya mu Burundi de manière que mubaretse mu usanga kiho kiraca ku mupaka mugura umupaka y'u Rwanda no w'Kongo no w'Tanzania muri kantu hazana igitoro wora bayiko batakizana bakivanye muri ivyo bihugu none bakirangura ku ma station canke ahantu muri Kongo ku bihumbi 4 8 bagaca baza kugurisha ibihumbi 4 mu Burundi. Wumva nyakuba mushikiranganje hari ibintu sense ko uri kuravuga muri discours. Rero ivyo vyose nibisaba kubanza kwitonderwa bisigura iki? Murashaka kumara imyaka 6 muri ko muri tondera ikibazo kimwe kwitonderwa c'est qu'est-ce que vous voulez dire? Nico kindi abadede afite ibintu vyi tuzobiraba turi mu mwihwezo hari ibintu vyo kwitonderwa biriko biraza ni buke buke kwitonderwa qu'est-ce que vous voulez dire? Ikibazo kikeneye urgence nuko nyene abadede ata urgence mufise kubera mubwe yo muhaze muco maze ngo igihugu cyose kirahaze sini ikibazo ca cy'igitoro ca urgence kwisi hose. Igitoro niyo backbone ya economy kibuza abanyagihugu barahaguruka kibuza amareta arahaguruka kugeza agifikshinjize mugabo mwebwe muragiye kuvyihweza nivyo kwitonderwa. Nonsense dude, nonsense. Rero biriko birigwa mugabo kandi tubandanya dusaba yuko twogwiza cyane turavye ibibazo biri kwisi biriko birigwa ibiki. Hariho komisiyo iriko ikibazo ca petrole yashizweho ryari igejejehe ivyigwa biriko birigwa. Yumvire nonsense ko mutubwira ko mu Burundi hariho komisiyo iriko ikibazo c'igitoro ikeneye umwanya ngana w'igwengo ya gitoro umuti. Ibibazo byo kwisikiraza ko muzana ibintu vy'amasababu turiko tubabwira igitoro cyame cyakenye n'igihe atabibazo byo muri imidorise vyari bihari vyatuma igitoro kizimba mu bindi bihugu. Nibijanye n'ibitoro tubandanya dusaba yuko abantu bo baza baragura imiduga ikoreshwa n'umuyaga nkuba. Encore une fois baca bata inkubire ku bantu. Mbega uwo munyaga nkuba wo mukuye hehe? Ko musenye Serapio vyo kwasho kwandwi atamuro bafise ko nzi mu Burundi hari abantu telefone akavuga ati na telefone yazime nta muriro dufise. Umuntu atanga umuriro wo gucharge telefone, umuntu atanga umuriro wo kwatsa itara, azoronka umuriro wo gucharginga imodoka electrique. Encore une fois ugeranije n'izi injection n'izi za petrol ziracazimvye abarundi bafite amafaranga kugura electrique ariko encore une fois nta grid nta power mufise yo kucomeka imodoka ko abantu bo twari imodoka bazo stake mu mazu yabo bazogura electrique bose ntibaze bambaze. Canke ahari umuyaga nkuba ibi vyisyo bagakoresha izikoreshwa umuyaga nkuba. Encore une fois nta muyaga nkuba uhari malheureusement igituma abantu birukanga kugura diesel staff no kubera abona ko nta muyaga nkuba uhari n'abantu benshi bafise ibintu binovuga critical usanga bafise electricité hanyuma gacha bafitana diesel engine ikindi kintu izo generator zijya diesel cyangwa y'amavuta kugira ngo ugo kuna amatara yama yacitse bafise ikindi kintu kibagombora. So nta kuntu igihugu mudafise electricité ku banyagihugu bacika 90% n'abayifise yama yakatitse uvuga ngo transfer solution ngo ni electrique. Anko niba ndakubaze mu bihugu bigowe nka vyo muri Afrika, muri Asia, muri South America n'ikiri igihugu zicatoye umuti wa petrole ikiguze electric stuff nibishoka. Izo electromotorcycle uri kuratwara moto hariya mu za Karuzi uzozora nk'ahantu comeka abadede dabwe muramara maje ari naco gituma haraciye igihe imodoka zikoresha umuyaga nkuba zinjira takori zirishe ndetse uno mwaka hoho twifuza yuko harimo n'ubwoko bw'imodokari tutosubira kwemerera ko zinjira atari zikoreshwa umuyaga nkuba. Ese muhera hejuru uranko kuntu musayo ma V8 zya cortege za baneva mukagerageza mukaraba mukazivanamo kugira ngo nabo batangure kugendera muri za Tesla ziciye bugufi zo hasi ziya zitaramutse muzivana ko zirya petrol nyinshi sinzi ko muzoronka n'ama blende solaire. Ebe mwawadedemwe ibyo muzotuzanira n'ibike reka turabiyo mutera muja ariko ibyo vuga ngo mugiye muri electric mudafise n'umuriro wo kwatsa itara. Good luck with that. Kugira koko ikoreshwa ry'igitoro libe rike biheze vyorohe. Ikindi twogenda tuvuga uko Uburundi butera imbere niko
igitoro gikenegwa kiba cinshi. Nonsensical encore une fois. Uburundi ntabwo bwateye imbere, by the way, bwateye imbere koma. Uburundi bwateye imbere koma. Ni nka kujya kwifumbire kiba cinshi. Murabona uno munsi usanga ikomine ifise imiduga myinshi, amamoto yoyo, aya mapikipiki ku mitumba yose, uko abantu batera imbere bafise amapikipiki. Kera ntivyari uko. Ikindi nico namyambwira n'undi muntu kuri Facebook, abadede bonyene nibo bakombara igihugu cabo na kera. Abandi bose bafise amaparametre, bafise baragenda ku mashirika komako nk'izi African Development Bank naja kuyibereka, bafise ama FMI, ama statistics, bafise iyo bariko baraja bagatera bavansa, ntibasha gusubira inyuma ngo imyaka 50 ngo kuri micombero ngo harafise imodoka abantu 5 ngo none ubu ni 20. Ivyo bintu umuntu batwara bazi gutwara bagenda bajusta seroroka. Donc uko abantu bagwira mu gisagara niko bongereza amazi, niko bongereza umuyaga nkuba. Ntushobora kwijisifya ngo abantu bari mu kizime kwera amazu yongerekanye. Uburundi bwo nyene gusa nibwo buriko burakura. Ibindi bihugu byose ntivyateye bitera imbere. Uburundi bwo buri industrialize koma. Voilà déjà Uburundi. Reka ndakwerekenya ko umushikiranganje wa mbere. Hano hariho raporo yasohowe na African Development Bank ivuga ku bintu bijanye na industrialisation en Afrique. Uniyeke ko Uburundi muri ibi buri mworekada, harimwo Maroc, South Africa, Egypte, Tunisia, Maurice, Algerie, etc. ukamanuka hajya warushe ugira usubira inyuma baza ngo Uburundi barakwiye kwikarata ukaza ubona aho bwihagarariye. Ngubu Uburundi buri hejuru gato ya South Sudan, igihugu gitanguye ejo kandi cyama mu ntambara n'igihugu bita Sao Tome et Principe, sinzi n'icarico. Okay, donke muri make ni igihugu cyanyuma kimaze imyaka 20 kihari. Uri kuvuga ko ivyo bintu mwateye imbere bituma bisaba petrole, ikaca muri ibindi bihugu byose nta petrole yabuze, ikabura mu Burundi. Iyo bwa buri haya kwisonga peut-être bari kuvuga mais non. Donc urabona yuko ngaha harimo nonsense stuff kuvuga ngo Uburundi bwatebuje imbere ngo cyo tuma tukene petrole. Deja amashihamwe yahora akora izo za Sosimo za Brarudi neva yavuze ko mako leta ko mako birahori za Rovenco za Verundi etc. ubavuga ko zitagifunctiona. Pour dire que naho kera muvuga ahubwo ibintu vyari mbiri imbere gusumvya ukozi ya mashini ajya izina ajya industry anywa oil nyinshi gusumvya banashaka n'imodoka ziri kwibarabara, kuko ajya ne yatuma haba ibimodoka binyobe n'ibintu vy'ama trucks bijyo gikamyo biba bikoitwara isuka ive na hajya na yama matira première bijora mu Rwanda, bishora muri Congo, bishora muri Tanzania. Ivyo ntavyo mufise. Pour dire que iyo consumption uri kuravuga ntayo tubona. Ugavuga ngo dufise imodoka nyinshi. Yes, paraporo yo kuri micombero très mufise imodoka nyinshi. Buhu, big deal. Muga paraporo y'ibihugu haba namba hano kandi encore une fois kubera kumbure aba ministre mu wundi bakoresha statistics. Hano turafise amadata y'ibihugu bifise imodoka nyinshi per capita ku mutwe w'umuntu umwe. Bamushaka kwira kuri internet ngaha naho nyene urabona ko kuri liste ngaha harimo ibihugu vyinshi muga Burundi nta burimwo. Turamanuka kandi ukene kura Burundi mu statistique positive yose uzocumanuka hasi towards the bottom. Et voilà ngaho bwiciye imodoka 9 cyangwa zashika 10, okay, ku bantu 1000. Imodoka 9 cyangwa 10 dufate ku bantu 1000, tandisuke ibindi bihugu bifise imodoka 1000 plus ku bantu 1000, no kuvuga buri muntu afise imodoka n'agapande. So none uri kuvuga ngo mufise imodoka gute? Ibindi bihugu byose bifise 600, 500, 100 kumanuka byose birafise petrole. Uburundi mutavuga ngo izo modoka zituma budafite petrole nizihe ziri hehe? Usibye kutakena n'ama statistics mu Burundi ata muntu ashobora kugura imodoka ativye. Kumbura abadandaza bamwe mugabo mu bindi bihugu mwari mu primaire mwari mu secondaire atwara imodoka, umuntu agiye gucleaninga atwara imodoka, security guard agenda atwara imodoka, umumama asiga amuhira kujana abana kwishuri abatwaza ku modoka, umuntu ari kuri benefit aca imodoka muzivanye hehe wonya kuba mushikiranganje. Bo uti oya twebwe dufise imoto dude. Jewe rero ndabicisha ama statistics.
Okay, iyi statistique iyi ni Ho Chi Minh Vietnam, Ho Chi Minh City Vietnam, nico gisagara nabonye kimo amamoto menshi cyane. Baravuga ngo na Thailand arimo mbwa kumbura ngiye agace nkunze kuja muri Thailand nkunze kubona amamoto menshi nkayo nabonye muri Ho Chi Minh ari bita Saigon. Urabe izi modoka izi moto ziri muri Saigon ari bita Ho Chi Minh ni muri Vietnam, ntushobora kuranka naho uhonyora. Dore muri Vietnam ugiye ahantu mu masanganzira nkaha akugira ujabuke bisaba ubuhinga cyangwa umuntu mu Vietnamese akafata kuboko akakujabutsa. Raba no mamoto ahari dore urabize moto n'ahantu usanga umunyagihugu asanzwe aba ba vert n'amamoto atwara abantu bimwe mvuga ngo nta bantu bajya mu gisagara afite moto. Aba vert ni company itwara abantu voilà irahari iri muri ibihugu byose byo muri Asia cyane cyane Philippines, Thailand, South East Asia anyway. Okay, bakevyiruka cyane ariko nari kukwereka urabe aba bantu bari muri kino gisagara ca Ho Chi Minh. Ushobora kuja ahantu hose urondere Google yerekana Ho Chi Minh Vietnam ukuntu hariho amamoto menshi mwibarabara ni benshi cyane. Okay, nari ndondeze na company bita Grab itwara abantu. Ho Chi Minh gisagara kirimo amamoto menshi cyane. Sinumva ukuntu uvuga ngo Uburundi mufise amamoto menshi ngo nico bituma petrol yabuze bamurondera ibindi bintu muswaganya mugabo Arundi ntabwo arengije bose nyakubahwa mushikiranganje wa mbere. Voilà, ico nico genda kivuge ko kuri ico uvuga ngo igitoro ngo cabujijwe nuko ngo abarundi bafite amamoto menshi haba namba hari bigo bafite amamoto menshi kudusumvya byinshi cyane. Rero hari bimwe twama duhamagarira abantu kugwiza umwimbu ntivyagiye na rimwe birajana no kugwiza umwimbu dushobora gushora hanze ngo bize biraheza bidusahiriza kuvyo natwe dukura hanze. Bo abanyagihugu gusaba kugwiza umwimbu koma. Abanyagihugu bashobora kuma fumbire boyivana hengo bagwiza uwo mwimbu. Abanyagihugu bashobora gushora ibigori mugaca mu bijya wumva yogira umwete wo gushora ejo bundi ryari. Abanyagihugu bashobora gushora ikawa yose ntiyagiye caronka kuva na kera kwanza ntaco bigize baronka ko burya busabose umuntu yigorari mu mwaka wose ntabashoye no kugura ikinga. What was the point? Bo hanyuma ugacushiramo ko kandi mutabaha ama direction ivyo nivyo ubwira abantu bose ngo we direction naraja kurima abantu bigora ko bapfa amatongo abantu babakira kuva amatongo n'abantu babagorwa mu mitumba uko no kujaganya nta ntuzeye politique agricole mufise nta reforme agraire mufise nta mécanisation muri ko murazana nta industrialisation muri ko murazana ntabwo nibiri muri ko murabijya muri ko ubwo butare mwimba nibwo bwagomba kuzana ayo madovise muri ko mubona abanyagihugu bagwiza umwimbu kwiza umwimbu muri ubwo butare par exemple muri kubujya no kugura amazu yiwanyu no kunka abana muri Saudi Arabia no muri Middle East mubakira amazu ahubwo mubuzane mu kiya ca leta haboneke petrole komusa kuko ni cycle vicieux. Petrole buze canke input de production bica bituma na production ntoyi vya bintu ntivyo kuboneka etc. Umunyagihugu umuhaye petrole umuhaye ibindi bikoresho umuhaye ubumenyi araproduiza hanyuma namukana kuronka ivyo mukeneye nka leta. Mugabo ico mukora mwakiza iyo mutijustifie muja kwakiza abanyagihugu se bokora iki badafise indongozi? Ntibishoboka. Ivyo vyose rero ni bibazo leta na cyane urwego shingwa bikogwa duheza tugahangana mugabo tugavuga duti reka dukore ibi vyose y'ikibazo kije haba hasigaye guhangana naco hanyuma kigatorerwa inyishu. Nta bibazo muhangana navyo vyose muja gusa musigura mwakiza u Rwanda, mwakiza Pacifique, mwakiza opposition, mwakiza ababirigi, mwakiza abanyagihugu, mwakiza amakungu, mwakiza ama evenement. Nta kintu na kimwe utubwiye gishasha uti ubu uturafise intumbero yo gutora umuti w'igitoro. Ibibazo vyose Uburundi buri confronte navyo kuva CNDD-FDD yishize ku butegetsi yakana cyane mu myaka mike ya nyuma nta na kimwe muravuga muteka ikintu turi serieux turagifitiye umuti canke turagitoreye umuti. N'ibintu bike bidasaba uburyo ivyo vy'ama passport ivyo vy'ama permis ivyo vy'amashure bo amashuri n'uvuze ari complexe. Okay n'ufise ngo muriko mugira ama reforme mu mashuri mugana navyo n'uburofa mwazanya atahantu mwabutohoje. Bari naye kese nta muti abadede mugiye kudutorera no kuvuga kuza ku munwa no kwijisifya nko kumenga ivyo birahagije. Umunyagihugu yarashonje aca haga yumvise ayo majambo muvugira ku mastade no ku matebe mwicayeko. Okay, reka ngaza hano ivyo abadede n'akana kayobera bahinga ko kuntu
baba bafise amajambo juste yo kwijustifia mugabo kitega ikintu bapanga batekitufitiye umuti n'uyu cyane tuzogitora umuti muri iyi nzira canke iriya kirababaje cyane ariko ikibazo cy'igitoro encore une fois ni ikintu uvuga ko bafukure sinzi umuntu nabonye kuri X ariko arakora kiganiro ngo ni bafukure iki kibazo bafite kirabafukura cyane kiraberekana ko ari super incompetent especially wumvise justification bazana bagatangura ngo bongo ikitorongo kibujijwe ngo naza ntwaro zahera ngo ni wasabotaginga ukibaza izo ntwaro zagiye kera cyane n'abagisigara abantu babatamani bazo bari ku madialysis bariko baragongobeka igihugu kimeze gute gifise parlement 100% sende gifise igisirikare gifise police gifise service de renseignement mushobora kugira sabotage kute ntibishoboke cyo muba muri incompetence tagiye kwingana même chose kuvuga ko ntuzeye umuntu umwe nka Pacifique nazwe agenda muri Europe yose nibaza na passport expire akahagarika imfashanyo zose z'i Burundi kandi mufise amafaranga yo kunga ambassadeur mufise representation muri zaone n'ahandi mugabo akabanesha ari umugabo umwe muhebwe mufise iyo appareil yose diplomatique iyo ni incompetence encore une fois tagira kwishoboke kwivugwa nyuma ni bunyone encore une fois umuntu umwe dans un pays kugira ngo aboze kwitora giflowinga uwo muntu nawe nyene yoba yari muri système iri très fragile bunyone apfunzwe agishiri igitoro kiburiye Dar es Salaam tukeneye amakamyo come on dude come on amakamyo y'igitoro Dar es Salaam yobura gute kandi butaza tuzi harimo amakamyo menshi abandi ayo bafite batanira bo yatanga amfete vyahindutse ahubwo igitoro kirahari abadandaza manje kuja kukizana ku ma station to mufite ama justification menshi cyane ku byo mutamaramara hano vyerekana yuko ata solution mufise iyo mutavuze kandi ko murinde gushora amavuka n'imisiba n'imisunda kugira ngo solution z'u Burundi zo zabonetse vous êtes ridicule mugira musimeza bye bye.